umva ukuri. Niyo mpamvu usabwa kumenya Daniyeli n'igitabo cy'ibyahishuriwe. Ku bakunda ubuhanuzi n'ababwiga hari impamvu y'umwihariko usabwa kumenya ibyo bitabo ko ari bibiri. Bibiliya yose n'ubuhanuzi kuko byose ni ijambo ryavugishijwe nkuko tubisoma muri Petero wa kabiri igice cyaho ca mbere kuva ku murongo waho w'9 hatwereka yuko Bibiliya byose byavugishijwe n'abahanuzi byose byari bihomekewe n'Imana. Niyo mpamvu usabwa kwiga bino bitabo bibiri. Hari impamvu nyamukuru. Iya mbere usabwa kwiga buno buhanuzi nuko Daniyeli yahishijwe ariko Yohana arahishurirwa. Niyo mpamvu igitabo ca Yohana kivugwa ngo nivyahishuriwe Yohana byari byarahishijwe Daniyeli nkuko tubisoma mu Daniyeli gice ca 12 murongo waho wa 4 aho hatubwirwa amajambo akomeye. Daniyeli amaze kwerekwa ayo majambo arayashira mu gitabo arayandika. Bibiri yitwereka yuko Imana yamubwiye ngo fata ishashara udome kw'ikimenyetso kuko ayo majambo arayo mu gihe ciherezo. Murumva neza ko Daniyeli nyawo hawa amahigwe yo kumva no gusobanukirwa n'ubwo buhanuzi. Noneho bihabwa Yohana. Yohana yandika amajambo yanditse mu byahishuriwe Yohana igice ca 22 umurongo waho w'10 abwirwa ijambo rikomeye ngo ntumatanishe ishashara udome kw'ikimenyetso ayo majambo kuko igihe kiri hafi. Numva neza ko Daniyeli we yarahishijwe ariko Yohana arahishura amajambo yanditswe muri ivyo bitabo. Niyo mpamvu nyamukuru usabwa kwiga ubwo buhanuzi. Ica kabiri gisabwa kugira ngo wige bino bitabo nuko harimo ubutumwa bujanye na kino gihe ciherezo. Reka tuwasome muri Daniyeli gice ca 12 umurongo waho wa 4 haranditse ngo nuko rero wewe Daniyeli gumiza aya majambo muri ntibate umatanisha ishashara igitabo cabyo udomwe nk'ikimenyetso gushitsa igihe ciherezo niho benshi bazoserangura muri ico kandi ubwenge buzogwira mu gihe ciherezo niho bizosabwa kwigwa. None igihe ciherezo kimaze igihe caratanguye kuva mu 1844 ndetse mu nzamba yanyu migirindwa ariyo yatanguye mu 1840 tuzokwiga ubwo buhanuzi. Niho igihe ciherezo cari gikomeje cari gitanguye. Niyo mpamvu haciye imyaka myinshi turi muri ico gihe. Niyo mpamvu dusabwa kwiga ubuhanuzi bwa Daniyeli cyo byongeye kandi n'ivyahishuriwe. Harimo ubutumwa bujanye na kino gihe. Narijya muri Filipi igice cyaho ca 3 umurongo wa 16 handitswe ngo ukuri mugezemwo abe ariko mugenderamwo. Bisobanura yuko ukuri tugezemwo dusabwa gusobanukirwa n'ivyo bitabo bibiri Daniyeli cyo kimwe n'ivyahishuriwe. Byongeye kandi hari impamvu usabwa kwiga buno buhanuzi. Harimo les histoires, harimo amateka y'abami bo mwisi n'intambara nuko ibihugu byagiye bikuranwa n'ibindi. Nivyo bise ngo history of kingdoms. Amami yo mwisi ko yagiye atandukana nuko byagiye bigenda byanditswe muri ivyo bitabo. Nk'akarorero ukurikiranye muri Daniyeli gice ca 11 harimo intambara zagiye zikurikirana kuva ku bami b'Abamedi n'Abaperesi Empire Medo-Perse yatanguye mu mwaka wa 539 imbere ya Kristo avant Jésus-Christ kugera muri kino gihe. Hari izo ntambara zagiye zibisikana kugeza muri kino gihe nizizoba gushika Yesu agarutse. Biri muri ico gitabo ca Daniyeli gice cyaho ca 11. Niyo mpamvu kubiga ubuhanuzi bagakunda Bibiliya n'ivyo bitabo bakavyiga bamenya amateka y'abami yo misi n'intambara zagiye zihaba. Niyo mpamvu kubakunda ubuhanuzi birimo iyo migabane itatikomeye nuko harimo les histoires, harimo histoire n'amateka, hariho les événements n'ibyaduka birashika muri kino gihe. Hari nibizoza ico bisera prophecy future nivyo turindiriye mu buryo butandukanye bizoshobora gushika nuko ubuhanuzi bwigwa. Rero iyo niyo mpamvu ikurikira usabwa kwiga Daniyeli n'ivyahishuriwe. Hari n'indi mpamvu nuko biguha inararibonye ukamenya impamvu hari amadini menshi kwisi, hari amayobokamana menshi kwisi, hari ibintu bitandukanye byinshi, ibirori n'ibindi ama event makunda kuba mwisi. Ibyo byose umenya uko byaje n'impamvu yavyo kubwo wize ibitabo bya Daniyeli n'ivyahishuriwe. Niyo mpamvu usabwa kuvyiga umva ukuri.